Eka twongera tubaramutse bakunze mwese ba Ikangure TV n'abakunze mwese ibiganiro vy'ubuzima. Ubwo mu kino kiganiro c'ubuzima twishurira hamwe ikibazo cabajijwe n'umwe mu bakunzi b'ibiganiro twashikirije uko bukiye no kubwije, kugira ngo ingo nyinshi n'abantu benshi cane bongere kugira ubuzima bwiza kandi bikure agasuzuguro muhira iwabo. Yabajije ikibazo kigira kiti: mbe umuntu yakoze ivyo kwikinisha canke afise ikibazo co kudashukwa neza, hariho umuti yoshobora gukora bigahera burundu? Ico ni ikibazo nama nigishije hirya no hino cane kw'isi, eka ndetse ngiragira ko nshimira nabo bose bama badukurikirana bavuga ko bafashijwe n'imiti twagiye tubaha aho twahagurukiye kino kibazo, aho usanga hariho umuntu w'umurundi canke w'umunyarwanda canke umuntu wese yumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda aho ari hose kw'isi, usanga agifise ubwoba bw'ibintu bijanye n'amabanga y'abubatse, ugasanga arangiza vuba, ugasanga hari n'abo usanga agicomeka, ni kuvuga akigira penetration ubwo nyene akaba ararangije, ugasanga asize uburibwe bwinshi cyane mu mugore canke mu mugenzi bari kumwe, eka ndetse bigahakwa ndetse no gusambura ingo, abandi bigatuma basuzugurwa mu ngo zabo bavunikiye kandi batari bavyipfuje. Ariko ugasanga uwo muntu ni umurundi, arumva ikirundi n'ikinyarwanda, kandi ari ibiganiro twaba twacishije hirya no hino ku mbuga nyinshi zitandukanye, amasinzi n'amasinzi y'abantu bakaba birirwa bashima ku vyiza canke ku vyo babona bagenda bafashwa ku buntu, ku bintu gusa bumviriza bagaca bakora, ubwo nyene bigaca bija mu ngiro. Eka rero imbere yuko dutangura twongere twibutse abantu bashasha. Rero bashasha nama nabivuze hirya no hino, usanga ari abantu areba ibiganiro akirabira gusa agaca agenda, hakuraba iryo jambo ritukura rya sabone canke subscribe, iri jambo rero riri kuri telefone yawe ngo ukoreko, ufyondako n'urutoki ugaca ufyonda n'akantu k'inzogera, ubuhejeje kwinjira mu muryango wa Ikangure TV, bimwe vyo kuza bikugora ugirente ntibiba bikirimwo. Imuti wose special ushitse ucumenya ku buryo ushobora no kufashisha bagenzi bawe canke n'uwundi muntu runaka. Rero si ibintu bigoye vyo kwiyabonesha nkuko benshi bazi babimbwira ngo ntavyo nzi. Uraba kuri telefone yawe canke imashini yawe ako kajambo ka sabone, ukoresha telefone y'igifaransa ucukorako n'urutoki, hanyuma ugacubona n'akantu k'inzogera ugaca ufyondako. Ukoresha telefone y'igifaransa y'icongereza yoyo usanga kwanditseko ngo subscribe, uca ufyonda kuri subscribe, hanyuma ugacubona n'akandi kantu k'inzogera. Iyo rero wigeze gufyondako, ni kuvuga ntihaba hatukura, ako kajambo ntikaba gatukura, wewe ucureka kubikora kuko uba waramaze kuyabonesha. Hari abiyabonesha uko mvuze ngo fyonda kuri subscribe agashongera agafyondako, kandi aba yaramaze gufyondako ubwa mbere. Warafyonze ko ubwa mbere, ni kuvuga bashasha nibo bagenda baza baragira abonema canke bafyonda, kugira ngo bose ako kajambo gatukura ntagire n'umwe araba video ngirinde hera atagafyonzeko. Sawa rero ka tubandanye n'ikiganiro cacu. Rero ikiganiro tugiye gukora na bamwe bafise ingorane y'amaso. Sasa rero muza kumviriza neza, namwe ufise iki kibazo co kudashukwa canke kurangiza utevye, bya bindi vyo ugasanga n'igitsina ntigifise inguvu, bimwe usanga uri bamwe agishirayo ugasanga ngo yinjije cane, ugasanga afise ubwoba bwo kwinjiza cane ngo zica zivayo ubwo nyene kubera irya nguvu y'umudamu iriki izikwega. Rero uno muti special kandi uza kugufasha ikintu atari kimwe gusa: amahaha, inguvu no kurangiza utevye, eka ndetse n'amaso. Rero ukuntu bikora ni ubu buryo bukurikira, kugira twihutisha ikiganiro. Urafata karoti mwazibonye naziberetse, ni kuvuga utora karoti zinusu, inusu urapima ku munzane inusu, hanyuma ukaca uzisya neza, ukazisya neza. Uhejeje kuzisya ubwo nyene wewe uca wironderera ico bita amababi y'indimu.
nta bintu byo kuja hirya na hehe. Amababi y'indimu aho ni hamwe uba wikeka ko ushobora kuba ufise n'ikibazo c'amibe. Urondera amababi y'indimu, amababi ashobora kuba apima nk'irobo, ni kuvuga 250 mg, ugaca uyasekura nayo nyene ukayasekura neza, ugaca ushira aho ngaho mwa vya bindi wasya vyimvye, ucuyakanya ushiramo akarobo k'amazi ugakanya, ugaca ushira mwa yaji ya karoti wakora. Uhejeje rero uca wironderera ikintu gisanzwe kizwi cane bita tungurusumu. Tungurusumu uyihejeje tungurusumu yironse uca uronde. Kenshi rero muze muraba ziriya tungurusumu mukoresha, muze muraba ziriya tungurusumu zikiri mbisi, apana buryo usanga bwarumatiye. Navuga ngo ukoresha intete 5 ugasanga nkaho ukoresheje 2, kubera ko kaba karumatiye gasa nuko kaheze. Ushutora rero izo intete 5 mbisi ukazisya neza cyangwa ukazimenagura ukazijanjagura, ugaca ushira aho ngaho mwijaji wakoresheje nyene. Ni kuvuga ukoresheje ibintu bitatu nyamukuru. Ukoresheje ikaroti inusu, zipima inusu y'ikiro canke igice c'ikiro, ugakoresha navuze n'izi tungurusumu mpejeje cyo nica kabiri, ugaca ukoresha najya amababi y'indimu. Ivyo rero wewe umaze kubikoresha haba habura iki? Ni kuvuga wewe ivyo urabishira mu gikombe, kirya gikombe c'inusu, ugaca ubiterura cyangwa ukabitora ukabishira ku zuba. Ni kuvuga ugatereka ku zuba, ahantu hari izuba, bigasa nuko umengo bishuhijwe n'izuba. Ni kuvuga wowe urabishirako nka 25 minutes, nka 25 minutes y'akazuba katse. Hanyuma canke iyo ari mu gihe naco c'imvura, urabitora wewe ukavyegereza imbere y'iziko canke y'imbabura, mugabo ntiwegereze cane kugira ubushuhe bwe buke, bisa nk'ukumengo bigomba kuba nk'akazuyazi, bigombe gushuha mugabo ntibishuhe cane indani, cane ko biba biri no mu gikombe, wumva ku buryo udashobora konona n'igikombe uba wabishizemo. Aho rero uhejeje uca ukora iki? Uhejeje uca ufata bijya uba wegeranije, ugaca witorera bimwe bita, murabona zirya ntete z'indimu, ufise agasekuro uca uzijanjagura ugaca ushiramo. Ni kuvuga urakoresha intete zingana n'ibiyiko 4 bya zirya ntete z'indimu. Hanyuma ugaca uvanga neza, ugaca urondera ikiyiko kimwe c'ubuki. Aho abari gihe wowe udafise kijya kibazo ca estoma, ufise ikibazo ca estoma ni ushiramo ikiyiko kimwe, udafise ikibazo ca estoma ushiramo ibiyiko 2 kugira uvyambire neza canke bifatane neza kandi bigire na kanovera mu kanwa kugira wama ufise n'amapeti. Hanyuma uhejeje rero uca urondera n'ijya white powder, nama ndabereka iyo ndiko nkora mu buryo bwa pratique, ndabereka uko babivanga. Uca ufata n'ijya white powder ugaca ushiramo ikiyiko kimwe kugira ibishiremo inguvu, bifatane cane, bigira inguvu zidasanzwe. Uhejeje rero gushiramo white powder, wewe ico ubusigaje abari kurinde, donc uca ubishira ahantu bikamara amasaha 12. Kenshi bisaba ko ivyo uzonywa mu gitondo ubikora ku mugoroba kugira uca ubishira ahantu quelque part urindire uzoshibinywa mu gitondo. Ibyo nabyo ucunywa ku mugoroba, ugaca ubitegura mu gitondo ukivyuka, ugaca uza kubifata ku mugoroba. Hageze rero ku mugoroba ugaca uvyihereza. Ni kuvuga inyuma y'imisi itarenze 5 jours. Hari nabo usanga ku munsi ugira 2 gusa canke 3 batanguye kumva gose igikoresho cabo gihaguruka, ahubwo mengo gifise inzigo n'ishavu zidasanzwe. Ni kuvuga umuntu nyene agatangara nyene bitewe n'ivyo abari kabona. Nuko rero bimeze, murashobora mwese guca mubikora kandi
mugahanahana n'ino video kugira ngo ishobore gufasha abantu benshi cyane ubusanga batarose uburyo canke batashoboye kuyibona, kuko abantu benshi ntibabonera iyi video rimwe, mukayirungika hirya no hino nk'uko mwaba mwabikoze kujya nyene kugira ifashe abantu bose, kuko tuba dukeneye ko umuntu wese yumva Ikirundi n'Ikinyarwanda aho ari hose ku isi. Ino miti iziramufasha kugira ngo yiyubake, eka ndetse usanzwe ufise n'amaso ahagenda agiye. Bamwe nabo usanga bakeneye ijya miti ibisanzwe iteguye, nibo baca baturondera kw'ijya nimero, hanyuma tukabahereza imiti ibisanzwe iteguye, kuko aho uri hose ku isi n'umuti uragushikira. Bye bye, mugire ibihe byiza. Nakagaruka tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Bye.